Yesu ashimwe inshuti zanje ndasubiye gukengurukira Imana kubw'uyu mwanya impaye kongera kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Uyu mwanya naho ngo batuganire ku ijambo ryitwa amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo niyo adukiza ivyaha. Amaraso ya Yesu Kristo niyo twirata amaraso yiwe, kuko ayo maraso niyo yatugize abana b'Imana. Ni kubw'ayo maraso twunze ubucuti n'Imana. Imana ishimwe. Turirimba indirimbo ya 110 mu Kirundi, 110 mu Kirundi. Igituma nkunda Yesu ndakikubwira none, nukuwo mukiza mwiza yancunguje amaraso. Umvika inkundisha Yesu akandutira byose, nuko yankuye kw'ibyaha akanyoza nkera de. Kandi kinkundisha Yesu nuko yankijije pe, akampa kunesha ivyaha vy'amabinesha kera. Umvika inkundisha Yesu akandutira byose, nuko yankuye kw'ivyaha akanyoza nkera de. Kandi kinkundisha Yesu nuko ari umutabazi, ahora ntabara cane iyo Satana anteye. Umvika inkundisha Yesu akandutira byose, nuko yankuye kw'ivyaha akanyoza nkera de. Kandi kinkundisha Yesu nuko atahazoreka kumbera umukiza mwiza no kumbera umukunzi. Umvika inkundisha Yesu akandutira byose, nuko yankuye kw'ivyaha akanyoza nkera de. Haleluya. Uyu muririmbyi yarabivuze neza ati igituma ndamukunda, igituma nkunda Yesu Kristo. Haleluya. Ati kikandutira ibindi bintu byose noba nkunda. Ati nuko uwo mukiza mwiza yancunguje amaraso. Bene data, umuntu agucunguza amaraso yiwe by'ukuri, umuntu aba yakwiguze. Umuntu agukwa akagukwanira amaraso yiwe agatanga ikiguzi ciwe ubwiwe, aba yakwiguze. Imana ishimwe. Yesu yatanze amaraso yiwe, yatanze ubugingo bwiwe ku bwanje. Uyu munsi isi yose yibuka ico gikorwa cabaye. Ni vyabaye, si histoire. Imana ihabwa icubahiro. yaratwiguze umwami wacu Yesu, kandi
kandi uyu muririmbyi arongera avuga ati nuko yankijije pe wakanka kunesha ibyaha byama binesha kera. Umuhindukirire Yesu nawe aguhe kunesha ibyaha bikunesha nshuti yanje. Ufise ibyaha byakunaniye kureka, ufise ibyama bikunesha, ariko hindukira Yesu. Yesu nawe akuneshereze, nawe wirate nk'uyu muririmbyi yabivuze ati nuko ati kinkundisha Yesu nuko yamaye kunesha ibyaha byama binesha kera. Imana ishimwe, Imana ihabwe icubahiro. Ati kandi nuko ari umutabazi ahora ntabara cyane iyo Satani anteye. Satani ntadutinya bene data, Satani aradutera, ariko hamwe n'ivyo Satani aduteye dutabaza Yesu kandi Yesu aradutabara. Mwene data, ivyo urimwo ntavyo nzi, Satani ashaka kuba nawe yaguteye, tabaza Yesu aragutabara. Mu gatondo ka karuka ivyutse uvuga uti mwami Yesu ngwanira intambara, uncira inzira mwami, ya mitego ya Satani yantera yose mw'izina ryawe ryera Yesu umpe kuyisimbuka. Ubwire Yesu hajya mu gatondo k'ivyutse umwitange Satani, imitego yose yaguteze bwire Yesu kandi Yesu araguha kuyisimbuka. Mwami wacu arumva kandi arishura. Ahandi aravuga ati kandi kinkundisha Yesu ngo nuko atahazoreka kumbera umukiza mwiza no kumbera umukunzi. Mwami wacu Yesu n'umudahemuka, ntahaguta ibyago bikurengeye, ibyago ubona yuko utabona imbere n'inyuma, hamagara Yesu gusa, muhamagare kandi arakwitaba. Icyo usabwa ni ukwama wibuka urukundo rw'Imana, ni ukwama wibuka bya bindi yagukorera, bitume urushizaho kumwizera, bitume urushizaho kumenya ko ashoboye kandi agukunda. Hari ijambo ry'Imana nasomye rirandyohera cyane mu gitabo cya Matayo hariya ku murongo igice 8 guhera ku 14 mengo. Matayo igice 8 ni Matayo canke ni Mariko, igice 8 guhera ku murongo w'14. Reka tuhasome gatoya n'amajambo igice 8 guhera ku murongo oya ni Mariko igice 8, pardon, ni Mariko igice 8 hariya ku murongo w'14 gushaka ku murongo wa 21. Nayo majambo uhasomye n'amajambo Yesu yabwiye abigishwa biwe bajabuke bagende mu bwato, hanyuma ngo bagenda ngo basanga bibagiye gutekera imitsima. Hariya ku murongo w'14 hasome Mariko 8 ku murongo w'14. Mu Gifaransa avuga ngo les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit alors cette recommandation. Attention, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples se mirent à discuter entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Jésus s'en aperçut et leur demanda: pourquoi discutez-vous parce que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous pas encore? Ne saisissez-vous pas? Avez-vous l'esprit bouché? Vous avez des yeux, ne voyez-vous pas? Vous avez des oreilles, n'entendez-vous pas? N'entendez-vous pas? Ne vous rappelez-vous pas quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes? Combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté?
12, répondit-il. Et quand j'avais rompu les 7 pains pour les 4000 personnes, demanda Jésus, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondit-il. Alors Jésus leur dit, et vous ne comprenez pas encore? Yesu yabariye, urumva rero ngo abo bigishwa ngo bobo bari bibagiye gutwara imitsima, ngo ariko ngo harimo umutsima umwe mu bwato. Ku murongo w'14 niho havuga. Hama rero ngo batangura kwibaza ngo none ko twibagiye imitsima ga yemwe turabigenza gute? Ko atavyo twatekeye. Ngo Yesu rero nabo ngo aca yumva ivyo bariko baradiskuta, bariko baravugana ubwabo. Ngo aca arababwira ati ivyo mwivuganya n'ibiki? Ngo aca arabibutsa ati mwibagiye. Ni kubera iki mwibagira cane? Ati hahandi nababwira hamwe namanyagura imitsima imbere yanyu, imitsima 5, ngahaza abantu ibihumbi n'ibihumbi, hasigaye ibiseke bingahe? Basigaje ibiseke bingahe? Baramwishura bati mugenzi hasigaye ibiseke 12. Ati hahandi naho namanyagura ati hamwe naho namanyura imitsima 7 nkayimanyagura nkayigaburira abantu 4,000 ho hasigaye ibiseke bingahe? Baca baramwishura ati mugenzi hajye naho hasigaye ibiseke 7. Urabyumva? Umwami Yesu rero aca arababwira ati kubera iki mufise amatwi ariko ntimwumve, kubera iki mufise amaso abona ariko ntimubona. Yesu yariko arababwira ikintu gikomeye cyane, kuko bo bariko bariburanya ngo nta mitsima bafise, kandi bafise umutsima umwe mu bwato. Haleluya! Bari bafise umutsima umwe mu bwato, bari bafise umwami Yesu Kristo mu bwato, kuko ibatinya, kandi bafise umutsima w'ubugingo hagati hamwe nabo. Yesu arababwira ati ibuka, mbega mumeze gute? Ubu mukangishwa niki? Mufise ubwoba bwiki? Ntituri kumwe? Bimwe nako ntihari mu maso yanyu. None uyu munsi hose nshaka kubikora, kiriya gihe sinabikoze. Urabibona ngene abantu bibagira nshuti yanje. Ushaka kuba nawe wibagiye, uri muri ivyo bihe bikomeye cyane bikagutera kwibaza ati karabaye buhoho, karabaye simfise ingene ibintu nzobivamo. Ndakwibutse, naho muri mitsima yose, naho wayibagiye, hariho umutsima udakwiye kwibagira. Ni Kristo Yesu. Ni Kristo yavuze ati ni jewe mutsima w'ubugingo. Haleluya! Yesu yavuze ati ni jewe mutsima w'ubugingo. Abigishwa bari bibagiye imitsima, ariko Bibiliya atubwira ngo muhari bafise umutsima umwe mu bwato. Mwene data, ndakwifuriza uyu mutsima kutawubura muri wewe. Naho woke n'ibindi bintu vyose, ariko umutsima w'ubugingo ntuzubure muri wewe. Kuko uyu mutsima w'ubugingo niwo utuma n'ibindi byose bikunda. Vyo kumarira iki gutunga ibindi byose ariko udafise Yesu? Ntaco vyo kumarira. Kuko Yesu niwe akumara inyota. Yesu niwe akumarira na vya bindi ukeneye. Yesu niwe akuzuriza hahandi ukehaniwe. Yesu niwe akuvyurira vya bindi vyawe byose byapfuye. Yesu niwe. Yesu arashoboye, umwami wacu arashoboye. Yashoboye ivyanje n'ibyo wabishoboye. Umwizero umwami arashoboye. Haleluya! Yesu yarababwiye ati umwega mu kwizera guke. Pourquoi avez-vous l'esprit bouché? Mufise impwemu itumva yugaye. Nakoze mubona, nagira ngo ubu mwarantahuye muramenya, ariko none n'ubu muraciganyira. Pourquoi avez-vous l'esprit bouché? Bene data, Yesu yaravuze amajambo akomeye, yarabagirije ibintu bikomeye ati mufise amaso ariko ntimubona. Kubera iki? Amaso yanyu murayafise ariko ntimubona. Mwene data, ubwo weho nimo wari kurabwirwa.
wirabe ko ariko urabwirwa nanje nirabe sinsange mfise amaso ariko simbone sinsange meze nk'abo bantu babonye Imana ikora mugabo ngahindukira nkavuga ko ata Mana iriho sinsange meze nk'abo bantu Imana yakoreye muri ibi bitangaza n'ibimenyetso yakorera ibitangaza byo guhaza abantu ariko n'ubu bakaba bagifise ukwiganyira ngo mbega biragenda gute ngo he twibagiye nk'aho umenga kiriya gihe ho bari bavyibutse nk'aho umenga kiriya gihe ho ntibari muri situation nk'iyo nyene imbere y'abantu ibihumbi n'ibihumbi woronka ibiki byo kubahaza ariko Yesu arashobora guhezagira muzaniye nawe Yesu aguhezagire zana ibyo byawe bike Yesu abihezagira dusaba umuhezagiro w'Imana umuhezagiro w'Imana Bibiliya tubwira ngo uratungisha haleluya muhe ibyawe Yesu abigereremo muhe umushahara wawe Yesu awurongore muhe abana bawe Yesu abarongore muhe inka zawe Yesu azirongore muhe ibintu byawe byose bivange ibintu byawe byose mwegurire Yesu hama Yesu hezura yuko atakugirira neza hariho uwundi yavuze ngo ababi bobo bama banezerewe ngo ababi nta vyago bagira ngo ababi ngo nkungu umenga yifuje ubuzima bw'abantu babi batubaha Imana kuko kenshi hari igihe umuntu araba ukamenga abatubaha Imana bobo byabo biragenda neza ukamenga bobo baratunze ukamenga bobo ukamenga abantu bo byifuza ariko ntiwifuza ibintu by'umuntu adafise Imana oya mwene data ntiukifuze ikintu cy'umuntu atagira Imana oya uze wifuze ko Kristo Yesu abana nawe mutsima w'ubugingo kubana nawe ukazobana wibagiye imitsima yose ariko uzurabe ko ufise umutsima mu bwato zurabe ko Kristo mu mutima wawe ari hari ibindi byose naho ugomba ukabibura ariko ntukabura umutsima w'ubugingo Imana ishimwe nuko rero Yesu muri kumwe byose biratungana ibibazo byose arabikemura ikibazo ni igihe tuburi kumwe na Yesu rero umwami wacu nahabwa icubahiro kuko uko yari arejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azokwama ibihe byose muhe umutima wawe Yesu akugereremwo muhe umutima wawe Yesu agukoreremwo ntukidodombe ukibaza ngo Yesu ntabibona arabibona mubwire byose nta kimunanira ureke kumuhisha nawe arakubwira Yesu yaciye abibutsa ati ibuka cagihe nakuriku ibuka acara ubabwira akajambo kanyuma ati mbega n'ubu ntimurizera ati mbega n'ubu muracashikara kubona ko ata mitima mufise Imana idufashe turakeneye Yesu kutwibutsa turakeneye Mpwemu Yera kutwibutsa turakeneye umwami w'abami kutwibutsa kugira ngo tumenye ibyo twataye tumenye ibyo twasize inyuma tumenye aho twatereye kwizera kwacu twongera tuvyuke tumukurikire Yesu n'umwami Imana ishimwe ndakwifuriza gutunga umutsima w'ubugingo ndakwifuriza kwibagira byose no gusiga byose ariko urabe yuko umutsima utahaze naho wo kwibagira imitsima yindi yose wibuke ku mutsima umwe gusa ubufise Imana ishimwe data abahezagire abahumugisha twibukanya kwibuka ibyo Yesu yakoze kera ko n'uyu munsi abikora twibuka yuko Yesu yatabaye abakera natwe adutabara uyu munsi twibuka yuko urukundo Yesu yakunze abantu bakera n'uyu munsi niko bimera twibuka yuko igituma dukunda Yesu ari uko yadukije akadukura mu ibyaha byahora bitunesha kera kandi yuko yavuze ko azohora mutabazi azoha dutabara uyu mwasi aduteye rero umwe yagutabara kera n'uyu munsi nuko nyene abikora ntukibagire ivyo umwami Yesu Kristo yagukoreye ariko uhora uvyibuka kugira ngo biguhe ibyizigiro yuko no mu bindi bihe biri imbere umwami Yesu azoshishika kurwanira nuko rero umwami Yesu Kristo abahumugisha muri iki gihe twibuka Pasika twibuka ibikomeye Yesu yakoze twibuka urukundo Kristo Yesu yadukunze twibuka ingene urupfu Yesu yarunesheje twibuka ibintu bikomeye cyane ingene ijuru ryatwiyumviriye ko kugira ngo turonke ubugingo amaraso ya Yesu adukure mu buja twari turimwo atumatanishe n'Imana atuvukanishe n'Imana twirata umusaraba wa Yesu twirata amaraso ya Yesu mwene data wirata ayo maraso kuko muri ayo maraso niho twacikiye abana b'Imana nuko umwami Yesu Kristo abahumugisha
Eri Françoise mwariko muravugana, nomero ya telefone ni yayindi nguma ndayisubiramwo, ariko cane cane dusengeranire nico cy'akamaro. Dusengeranire, unsengere nanje ndagusengere, kandi twame twibuka, twame tugavye, kuko turi mu minsi ya nyuma, turi mu minsi y'iherezo, turi mu minsi Yesu agiye kugaruka gutora ishengero ryiwe. Kandi muri iyo minsi nyene haba ibintu byinshi cyane bigwisha, haba ibintu byinshi cyane bidutera kwibagira, haba ibintu byinshi cyane bidusamaza. Ariko ndakwifuriza mwene data, ntusamare, ahubwo ugabe. Uko wahora ukora ubu urushizeho kugaba. Imana idufashe, Imana idufashe, Imana tuzigame. Nuko rero Yesu abaha umugisha mwese. Amen.